ntange mwiriwe hano muri kino kiganiro gitegurwa n'umumenyeshamakuru Eric. Ikibazo canje reka manze mpe mwiriwe umutumire. Jewe aho ndi ni mwiriwe, ndi mu gihugu ca Kenya, amazina yanje murambabarira sinshima kuyavuga. Ariko mfise ikibazo ca mbere kijanye ku vya 2015 ngomba kubaza umutumire Pacifique ni ninahazwe. Pacifique, kubijanye na 2015 wewe wabaye umuntu wa mbere mu bantu bagomoroye abantu kuja mwibarabara. Hanyuma uhejeje kugomorora abantu mwibarabara wewe ushobora kuramwa akarenge wigira muri Kenya canke handi hose wowe waciye uja. Nkibuka ko hari n'igihe wagumuhamagara abantu baje mwibarabara ariko wewe wamaze no gusohoka. Nkaba narabona jewe niho narindi ngena abana bariko barakomereka, abana bariko baragira ibibazo, bandi bariko barafatwa bafungwa, mu gihe wewe n'umugore wawe n'abana biwawe wari wabafashe muragenda murihungira. Nagomba kubaza mbega ubwo bucizi bw'amanga vy'ukuri nk'abanyepolitike mwebwe mu bukura ko kubona abantu bariko barababara bababazwa amaraso ariko arava muga mukabandanya abwira abantu ngo bandanya nimwinjire nimukore. Ndashaka kumenya vy'ukuri ubwo bucizi bw'amanga ahantu mu bukura. Muri Kenya imigumu kiraba ndabibona. Raila Odinga arasohoka agafata imiduga akaja mwibarabara akagenda bakamukubita diagaze mugabo akabandanya. Mwebwe abanyepolitike mu Burundi canke aba opposition mu Burundi biri gute ko mwahenda abantu namwe mutarimwo? Odifax yaragerageje arajayo sinzi ahantu bamushikanye gatoya avuyeyo sinzi ko nubaragaruka guhonyera mu Burundi. Naho hantu ndengeje ko amasegonda 10 ku minota 2 nshaka mutwishure nk'abarundi. Sawa sawa. Ikindi kibazo aho hepfo kijanye n'ibijanye na n'ivya general. Nawe nyene ndagushimiye ku kabazo kawe. Nakabazo gahambaye gakunda kubazwa n'abantu bo mu butegetsi, abantu bo muri CNDD FDD iyo bariko baradutuka batwambika ibara bakoresha bene aya majambo uri kuravuga. Hariho nayo utanavuzemwo ndaza kugerageza yatari make yose ndayakoresha ndayishure ko kumbure abandi basendede batari bake nabo mu butegetsi baze kutwumva nabo baronka inyishu ku vyo bakunze kutwambika ko ibara. Mu kabazo kawe ka mbere uvuga uti nabaye wa mbere mu kugomorera abantu mwibarabara. Kano kabazo ko nyene ijambo kugomora ni ijambo hanini rikoreshwa ku bitungwa, ntirikoreshwa cyane ku bantu. Kugomora no kugomora abatagira ubwenge, umuntu akawugurura gusa umuryango aho bari bugaraniye bakaca basohoka bakagenda ukahura. Iri jambo rifatanye n'irindi ribabaje cyane rikunze gukoreshwa nyene nabo mu butegetsi. Nibagarukira ngaho bo wewe ntibavyongeyeko baca bongera ko abari mu myerekano ngo bari banyoye urumogi. No kuvuga bija muri wa murongo nyene uvuga ko abo bantu batagira ubwenge, bari abantu banyoye urumogi. Muri kahise ku Burundi narabonye incuro nyinshi abategetsi b'u Burundi iyo bariko baravuga nk'abantu bari mu mihari igwana bavuga ko bajya bose ari abantu bahendwa, ko bahendwa n'abanyapolitike bakaca babarungika kugwana, bakaca bongera ko kubabaha urumogi kugira ngo bagende mu vyo batazi. Uyu munsi sinzi uwotondeka abasendede FDD bagize urugamba bose bakabazana ko boce bavuga ngo nukuri twebwe twagiye kugwana kuko baduhenze, Nyangoma yaratubeshe yongera adutamika urumogi tuja mu vyo tutazi. Sinzi ko mwibuka Reverien Ndikuriyo
iyo ariko aravuga abantu baguye ku rugamba uko bangana, avuga ko baba bashika 50,000 canke 60 baguye kuri urwo rugamba. Sinzi ko abo bantu bose bavuga bati twese twahenzwe na Nyangoma, mu nyuma duhendwa na Ndayikengurukiye, mu nyuma duhendwa na Nkurunziza, tuja mu vyo tutazi, badutamika urumogi, hanyuma duhonera ku rugamba abatari bake. Uko kuba ari ukuri? Izo ni imvugo zikoreshwa n'ubutegetsi butubaha abanyagihugu, aho ubutegetsi bugeraho bwibaza ko umunyagihugu atagira iciyumviro, kw'ivyo avuga abitamikwa n'abandi, ko umunyagihugu atokubahuka kuvuga ico abona kitagenda neza, no kugaya abanyagihugu. Aho rero naho batavuze ko bari mu myerekano ari abana, naho batavuze bavuze abana wibwira uti mbega yemwe batwaye abana b'imyaka 10, b'imyaka 12, b'imyaka 8, bariko bavuga bande? Abo batwara igihugu bamwe baradusumba niko abandi turanganya imyaka. Abapolisi barungike kurasa bari mu myerekano banganya imyaka nabo bariko bararasa, nta tandukaniro ryariho, bari co kimwe bose. Izo mvugo ziteye isoni namaze kubivuga, nukutubaho umunyagihugu, nukwerekana agasuzugura abatwara Uburundi bafise ku Barundi, ku buryo badashobora kubumviriza bakabita abasazi, uwugize ico avuze bamwita uwuborewe, uwanyoye urumogi. Iryo nibara bakwiye kumva ko biteye isoni ibyo bariko baravuga, nukwiyeza ku mabi bakoze bakavyita bitoyi ivyo bakoze. Iyo nico cyambere numva no kwishura kuri iryo jambo, mbona ko ari jambo riteye isoni. Wanavuze ngo muri Kenya bagira imigumuko, bagira imyiyerekano, ntiyitwa imigumuko, yitwa imyiyerekano. Mu Gifaransa ni manifestation, ni droit au rassemblement, ntabwo ari imigumuko. Umunyagihugu yasohotse akavuga ikimubakiye muri demokarasi ntibyitwa imigumuko. Intwaro z'agakinyizo nizo zivyita imigumuko, zikaca zirasa abantu. Ico nico cyambere nagomba gushimikako. Ikigira kabiri, uti niho wari, uti warabonye ingene bakomereka, uti warabonye ingene bicwa. Waretse kutubwira uruhande wariko, muri uwo mwanya wari mu bicwa, wari mu bakomereka, canke wari mu bica n'abakomeretsa? Nico conyene utatomoye muri kino kibazo cawe. Abagiye mu myiyerekano, iyo ndavyumvise ariko aravuga rya jambo ryawe ryo kugomora, cyavuga ngo twabagomoreye mwibarabara tuca turahunga, ngo baca basigara barapfa. Ico ntarigera numva bavuga, mbega muri uko gupfa bagonzwe n'imiduga? Mbega muri uko gupfa kumva bagiye bagomowe nk'inka, bagenda batagira ubwenge, baciye bashika mwibarabara bibagira aho baca iyo bagiye mwibarabara, hanyuma haza imodoka n'amasirigita birabagonga, ntibamenya nuko bikwepera, maze birabica? Canke bararashwe? Mugenzi, canke bararashwe? Mbega barashwe nande? Iyo bavuze ko twarungitse abana ca ndababaza, mbega mwagiye kurasa abana? Mbega muri abavyeyi? Mbega murafise umutima? Nimba mwagiye kwica abana, mbega mwambariye iki uyu munsi? Nimba muri abavyeyi bica abana, bakwiye kumaramara abantu bakoresha ayo majambo. Abari mu myiyerekano ntibiyahuye, abari mu myiyerekano ntibagonzwe n'imiduga, abari mu myiyerekano bari bafise ibendera ry'igihugu, abari mu myiyerekano baririmba ururimbo ruhayagiza Uburundi, abari mu myiyerekano bavuga bati dukeneye ko ibwirizwa shingiro ryubahirizwa, abari mu myiyerekano bavuga ko bipfuza ko amasezerano y'amahoro y'Arusha yubahirizwa bakabaho mu mahoro, abari mu myiyerekano basaba ubutungane ko bwiganza mu Burundi. Mbega iyo ntwari irasa umuntu avuze ivyo ni intwaro nyabaki? Iyo ntwari irasa umurundi afite idarapo ry'igihugu, iyo ntwari irasa umurundi aririmba Burundi bwacu, iyo ntwaro irasa umurundi asaba ko ibwirizwa shingiro ryubahirizwa, iyo ntwaro ni nyabaki? Muze mubivuga uko biri. Abarundi basohoye ivyumviro vyabo, biyamiriza intwaro y'agakinyizo n'umugabo yashatse guhonyora ibwirizwa shingiro ry'Abarundi, afata inkoho z'igihugu zaguzwe mu makori y'abanyagihugu,
yiha kurasa abarundi, ababikoze n'abicanyi, niryo jambo ryonyene bambaye. Ico nico ca kabiri nashaka ko cokwama gitomoguye bivuzwe. Abarundi baragiye mwibarabara bariyamiriza ihonyorwa ry'ibwirizwa shingiro, uriko ararihonyora afata inkoho zaguzwe n'amakori yabo atangura kubarasa. Abandi arabafata aja kubapfunga, abicira iyo yabapfungiye, arabahohotera bamenagura amagufa. Abandi afata abakenyezi n'abigeme bafatwa ku nguvu, azana imbonerakure zibafata ku nguvu. Hanyuma abashoboye gucika barahunga igihugu bakiza amagara. Wavuze ico utavuzemwo ahubwo nuko bo baca bongera ko ngo vyakozwe ngo n'amakaritiye amwe yo mu gisagara ca Bujumbura, kugira bavuge ko vyakozwe n'abatutsi. Ndagitomore ntiduhendana mu Kirundi, baho ariko bavuga ngo vyakozwe n'abatutsi. Namaze kwerekana abarundi indongozi z'imyerekano zari nyinshi, aho uvuga ngo ni jewe nahamagaye abantu, wambesheye. Imigwi yatumiye abarundi kuja mu myerekano ni imigwi ibiri mikuru. Hariho urunani rw'imigambwe rwashaka gukingira amasezerano y'Arusha rwitwa Muvuma Arusha. Aho urwo runani rwari rugizwe n'imigambwe yari muri ADC ikibiri, hakongera ko umugambwe Iprona wa Nditije, hongera ko umugambwe FNL wa Gatongwasa, hongera ko kandi abari bahejeje kwiyonkora kuri CNDD-FDD bita aba frondeur. Nta Leonidas Hatongimana yigeze abo umututsi, nta Onezime Nduwimana yigeze abo umututsi, nta Gwasa yigeze abo umututsi, n'abandi benshi. Abo bose baravyiyamirije. Nagoma mfate kano kanya uko buca twibuka aba bantu benshi baguye muri iyo myerekano. Ndabibutse ko bava mu moko yose y'abarundi. Aba bantu bagiye barahamwa mu nyuma bakoze imyerekano bakicwa. Barimwe abahutu, barimwe abatutsi, bava mu mihingo itandukanye y'u Burundi, kubera ko imyerekano yabereye ahantu henshi mu gihugu. Iyo bavuze bavuga ngo imyerekano yabereye mu Nyakabiga, ngo imyerekano yabereye mu Ngagara, ngo imyerekano yabereye ku Musaga. Ni gake bacishamwe ko imyerekano yabereye ku Buterere. Ni gake uzokumva bavuze Kanyosha, ni gake uzokumva bavuze Bwiza, ni gake uzokumva bavuze Buyenzi. Ariko ivyo bice byose abantu barishwemo, n'abahavuye banyuruzwa mu nyuma aho hose barimo. Abanyakamenge bariho bishwe banyurujwe mu nyuma inyuma y'imyerekano, kandi bagirizwa ko bagiye mu myerekano. Reka nibutse abantu amazina make y'ingaha abeshuza ivyo binyoma vy'amabiri ko birakwizwa. Krista Benigne Irakoze yari umukuru w'abakenyezi bo mu mugambwe Frodebu mu ntara ya Bujumbura Rirara, ava muri komine Mutimbuzi mu Rubirizi. Krista Benigne Irakoze yarafashwe n'ingabo z'igihugu muri Kigarama 2015. Ingabo zari zirongowe n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Ikurakure. Baramutwara baramupfunga. Mu nyuma abagerageje kumutabariza batanga n'amafaranga baca kuri Desire Uwamahoro. Desire Uwamahoro yishuye ko iyo izina ryamaze gushikira General Bunyoni, uyu munsi turiko turavuga ko, yavuga ati izina ryamaze gushika kwa General Bunyoni ntibiba bigishoboka gutabara uwo muntu, kuko General Bunyoni ariwe yafata ingingo ku bantu bafashwe ico baza gukorerwa. Imyaka ibaye 8 tutazi iyo bashize Krista Benigne Irakoze. Amakuru dufise akavuga ko bagiye kumwicira muri zone Benga, komine Isare ya Bujumbura Rirara. Uyu muntu ntiyari umututsikazi, uyu muntu ntiyava mu gisagara ca Bujumbura. Akandi karorero kagira kabiri. Umuhungu yitwa Jean-Marie Vianney Nshimirimana, bamwe bamwita Kabizi muri kaminuza y'u Burundi, abandi bamwita Rupfu. Yava muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura Rirara.
yararongoye urwaruka rw'umugambwe FNL wa Rwasa. Jean Marie Vianney Nshimirimana yatunganije imyiyerekano muri komine Nyabiraba, nimwe mu makomine atari mu gisagara ca Bujumbura. Yakoze imyiyerekano ku rugero rukomeye cyane rungana n'ubwo mu gisagara ca Bujumbura. Abinyabiraba bambeshuze baza kumviriza ino nkuru kwinyabiraba hatabereye imyiyerekano ikomeye cyane yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza. Jean Marie Vianney Nshimirimana yararondewe ngo yicwe. Mu 2016 arahunga igihugu aja muri Tanzania. Mu nyuma aravugana n'abandi benshi, harimo n'umushinga amateka, baravugana n'abatwara ikomine barimo Ferdinand Simbananiye aherutse gufatwa agapfungwa, baramwemerera ko yotaha atangorane. Aho tugeze muri 2017 nimba ntibeshe, gitugutu 2017, araza aravugana n'uwatwara inama mpanuzwa jambo ya komine yitwa Desire, buca agenda kubonana na musitanteri yanyurujwe n'iperereza hajya ku Mutanganoro. Guhera ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Jean Marie Vianney Nshimirimana yazize ko yatunganije imyiyerekano muri komine Nyabiraba. Jean Marie Vianney Nshimirimana ntiyari umututsi. Jean Marie Vianney Nshimirimana ntiyaba mu gisagara ca Bujumbura, naho yatunganije imyiyerekano si mu gisagara ca Bujumbura. Ngomba ndaguhe akandi karorero kagira gatatu. Uwitwa Benius Mbanyenimanga be na Bonaventure Havyarimana, aba bantu bari barongoye umugambwe MSD mu ntara ya Bujumbura. Bari bahoze arabagwanyi kera muri FNL. Aba bantu bari baratanze inzu yabo ihinduka ingoro y'umugambwe MSD. Ni nabo batunganije imyiyerekano muri komine Kanyosha. Kanyosha atari yo mu gisagara ca Bujumbura, komine Kanyosha yo mu ntara ya Bujumbura riraro. Aba bantu bari barashavuje gose CNDD-FDD yabasaba ko binjira muri uwo mugambwe ku nguvu. Aba baratunganije imyiyerekano ikomeye cyane. Iyo bava muri Mirama zone Muyira ya komine Kanyosha. Imyiyerekano yaho yari ikomeye cyane aho hantu biyamirije ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza. Aba nabo nyene mu kwezi kwa gatanu 2018 bafashwe n'abakozi b'iperereza barongowe na Kazungu. Kuva ico gihe ntibarigera basubira kuboneka. Aba bantu nta numwe yari umututsi. Ntibagiye bonyene, babatwaranye n'abavyara babo bandi batatu. Gushika ubu ntibarigera basubira kuboneka. Muri iyi zone bavamwo bakoreyemo imyiyerekano, zone ya Muyira, ntabwo ari mu gisagara ca Bujumbura, kandi si igice kivuga ko kibamwo abatutsi. Guhera ico gihe ntibarigera basubira kuboneka. Ngomba ntange akandi karorero kumbure kanyuma kuko novuga sinoheza. Siliveri baribonekeza yava muri komine Nyarusange mu ntara ya Gitega. Yari mu ndongozi z'umugambwe FNL ishami rya Gatongwasa. Uyu nawe nyene yaragirijwe ko yashigikiye imyiyerekano, naho muri Nyarusange imyiyerekano itashobotse neza, yabaragerageje ntibayishoboye neza. Nawe nyene yaranyurujwe ahowe ko yashigikiye imyiyerekano. Baribonekeza yari umutama w'imyaka hafi 70. Bamusohoye inzu atana gahuzu yambaye mu ijoro. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Ntiyari umututsi, ntiyava mu gisagara ca Bujumbura. Mvuga abandi bangana gute? Ndababwire Jeremy Nduwimana w'Ingozi yatwara urwaruka rwa MSD mu ntara ya Ngozi, akaba yava muri komine Rugazi muri Bubanza. Nawe nyene ari mu bagerageje gutunganya imyiyerekano ngaho Ingozi. Yahavuye nawe nyene anyuruzwa n'iperereza rirongowe na Kazungu. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Ndababwire Abedi Harerimana wo muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Kinama ntiyigera ivugwa mu biyamirije ikiringo cya gatatu, ariko mu Kinama abantu barishwe kuko bari bashaka gukora imyiyerekano. Abedi yahavuye anyuruzwa n'iperereza. Gushika ubu ntarigera asubira kuboneka. Abamutwaye barazwe, bari barongowe na Olivier Nibitanga, uyu munsi nibura amatari w'intara ya Rutana. Ndakubwire bandi bande, abo bose n'abantu bakuze. Uti
ico ni ikindi kinyoma kigira kangahe ngira ni cya gatatu ngezeko ngo abari barongoye imyerekano ntibigeze bayijamwo ngo babihebeye abandi. Leo Sengendakumana yarakoze imyerekano mu Nyakabiga neza cyane, turafise amafoto. President Ntibantunganya yaragiye mu myerekano, sinibuka ko President Ndayizeye yayigiyemo. Zed Feruzi umukuru wa IPD Zigamibanga yaritavye imyerekano agira ko aragandagurwa. Izindi ndongozi zitari zike zaragiye mu myerekano. Jewe ntiwigeze umbona ndafise uko nayikoze, sinategeza kubikubwira n'impamvu nabikoze uko nabikoze, sinari kubikubarira ngo noneho waranamenye ngo ko nariko ndayikora ngo ntari mu gihugu. Twari kumwe, we uranzi twari kumwe hehe, nasohotse igihugu itariki zingahe, kwivyo byose ari binyuma muhabwa. Imyerekano ikogwa kwinshi, umwe wese aragira uruhara rwiwe mu myerekano. Uruhara rw'iwanje ndaruzi, ico nakoze mu myerekano ndakizi. Ntiwambonye kumbura aho wari aho bavuze bariko barakomerekera abandi, ariko nanje nariko ndondererwa ahandi, nariko ndondererwa ahandi. Sinshimye kuvuga byinshi, hazoba igihe cyo kuvuga ivyo bankoreye, ivyo bankozeko, ingene narondewe, ivyo ni nayandi mabanga. Iyo twagiye hanze ndakunda kubaza, mbega twagiye hanze kujandajanda, mbega twagiye hanze mu mapromenade, twagiye hanze gutembera, canke twagiye hanze duhunza bariko baratwica, twagiye hanze bariko baraturondera batwirukako, twagiye hanze bagira baduca imitwe. Je bavuga ngo bipfuza kumfata bakaca banyicira hajya hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura, ikiziga canje bakagishira ngo ahantu umuntu wese yagiye myerekana kibona. Niwo mugambi bari bafiseko. Hari rero abagiye mu myerekano bahaguye birababaje, hari abandi bafashwe barapfungwa, hari abandi bashoboye kuronka akabero bararonka aho baca barasohoka igihugu, muri abo ndimwo. Atari uko nakunzwe, atari uko mfise ico narushije abandi, kubera ko gusa byashitse nanjye ndaronka hoja. Nayo ubundi twese twari twandikiwe bimwe, urupfu, kutwica, kutumara, mu nyuma batunyaga ivyacu, mu nyuma batwambika ivyaha tutakoze, kubera ko gusa twavuze ijambo rimwe, kwibwizwa shingiro ry'u Burundi rikwiye kubahirizwa, ko abana bose b'u Burundi bakwiye kuba bamwe, ko igihugu ari cya twese atari c'umuntu n'akagwi gatoyi kiwe. Nivyo twese twazize. Aya majambo abantu bayavuga baratukana biteye isoni, ndipfuza ko moyafuta. Kino gihugu ntikizokira igihe cose umwe wese azokwigira umuhinga ku mibabaro y'abandi. Igihe cose umuntu atazoshobora gutahura umubabaro wa bagenzi we mu gihugu. Abantu babuze ababo, abantu babuze ivyabo, abantu bambitswe ibara, ntabwo bari gutembera, ntabwo bari kwinezereza. Mbega ubundi ntitwaba mu gihugu, twakiyamwo kubera ko tudafise iyo twoja, twakiyamwo kubera ko tutoronka visa, ayo makungu ntitwayajamwo tugataha. Uyu munsi nibwo tutari mu gihugu. Muze mureka kuba mufyina ku bintu nk'ibi, kandi namwe muze ayo mwagowe muri kahise, muzi ingene mwahamwe, muzi ingene mwabaye impunzi, muzi ingene mwarondowe ngo mwice. Muze mureka gufyinisha bene aya majambo. Impunzi ntimuzitwenge, abishwe mureke kubatamba ku muvyimba. Ababikoze nabo bategeza kuvyishura umunsi umwe, kandi bafise izina rimwe gusa, n'abicaye. Itariki 25 ndamukiza umwaka wa 2015 Perezida Petero Nkurunziza yarihisemwo kwitoza mu kiringo ca gatatu mwagwanije muvuga ko kitemewe n'amategeko. Itariki 26 ndamukiza umwaka wa 2015 mwahamagariye abarundi kuja mwibarabara kugira ngo biyamirize ico kiringo kitemewe n'amategeko. Pacifique Nazwe nagira ndababaze, urwo rugamba mwari mwatanguje muri 2015, mbega uno munsi mwaratsinzwe canke urugamba ruracabandanya? Murakoze. Murakoze no kuri kano kabazo ka kabiri.
mumbajije aho mugize muti murabona perezida Nkurunziza yaravuze ko ashaka kwiha ikiringo cya gatatu agira ko aranabikora hanyuma namwe mwiyamirije ikiringo cibo cya gatatu none uyu munsi urwo rugamba ruracyabandanya cyangwa mwararutsinzwemo muri bene ibi bintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu ntabwo nibaza ko twokwigera tuvyumvira mu majambo yo gutsinda no gutsindana gutsindwa gutsindana tuba twinjiye muri rya kosa nyene nari mpejeje kuvuga mu kibazo ca mbere kimwe mu bintu vyica Uburundi nico cuko haba uruhande rugira ruti twebwe turashaka gukora ibi bariya turahangana kandi turabanesha canke naho bamwe bahanganye akaba aribo banesha ubunesheje akavuga ati bariya turabaheza kuko ivyabo vyananiwe igihugu ntigishobora kumera gutyo igihugu kigizwe n'abana bacu bose kandi ab'igihugu bose ni magiriranire ntawe utsindwa ntawe utsinda ndavye ivyo twabonye muri 2015 sinovuga ngo hatsinzwe uyu mugwi ngo hatsinzwe uyu hatsinzwe Burundi kuko igihambaye ku Burundi ni giki igihambaye ku Burundi nuko tubwubaka nuko Burundi tubaho umutekano nuko abarundi batekanirwa nuko igihugu tugiteza imbere twese abana bacu tukagisangira atawanja wangura twese tukakibana mwo mu mahoro nibukije icyo twari twipfuza muri 2015 indoto yacu yari yiye hariho amasezerano yarusha yari yagerageje gutora umuti w'ikibazo cy'injyane mu Burundi ayo masezerano yarusha avuga ko ingorane zo mu Burundi ari ingorane za politike ariko zifise imizi ikomeye ifatiye ku moko muri uko kuvuga ko ari ingorane ya politike basiguye ko ikibazo kihari ari uko abafise ubutegetsi bamwe bagerageza kubugumako uko bashoboye kose bakaca bakumira abandi kugira ngo ntibabushikire hanyuma bamwe nabo bumva bakumiriwe baca bakora ibishoboka vyose kugira ngo nabo bakureho bamwe babufise akora udarusha rero amasezerano yarusha asigura ko ikibazo nyamukuru ari icingene abantu bashikira ubutegetsi n'ingene babuvako hamwe n'ikibazo cyo gusangira ubutegetsi ariho inyishu zose zatowe muri ayo masezerano zose zitera zija kuri ico kibazo nyene ni gute abantu bashikira ubutegetsi ni gute abantu babuvako naho bakiye bagira bati nta muntu atwara Uburundi azigera asubira kurenza ibiringo bibiri ikiringo cyose kimara imyaka 5 uko bigenda kose nta muntu azosubira gutwara Uburundi imyaka irenga 10 ico nico cyambere bumvikanye barerekana ingene abantu baje mu butegetsi batowe hanyuma n'ubutsinze ntace yihariza ubutegetsi wenyene bashiraho ibintu bituma uwufise ubutegetsi abusangira n'abandi banyapolitike batari mu mugambwe wiwe akongera akawusangira n'abanyapolitike badasangiye ubwoko nawe kubera ko muri kahise twamye tubona uwufise ubutegetsi agerageza gukora ku buryo ubutegetsi buhinduka ubutegetsi bw'ubwoko bwiwe bukongera bukaba ubutegetsi bwigizayo abari mu yindi migambwe ntibagire ijambo mu gihugu izo nizo njyane twabayemwo imyaka yarenga 40 imbere yuko haza amasezerano yarusha igihe rero tugeze muri 2015 twari dufise umukuru w'igihugu amaze imyaka 10 ku butegetsi Petero Nkurunziza akaba afise umugambwe wiwe
uwo mugambwe wiwe muri iyo myaka 10 wari wamaze gutera ingorane, ariko kubera ko hariho ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha, ibintu bikagendeka. Ingorane zo kugerageza gukumira abandi zari zamaze kuboneka, ingorane zo kwigizayo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, abantu bapfungwa, abantu bicwa, twari tumaze kubona safisha, twari tumaze kubona bagerageza kuzimya abo mashirahamwe yigenga ngo ntibagire ijambo mu gihugu. Ingorane zari zamaze gutangura kuboneka. Rero tugeze muri 2015, tugeze muri wa mwanya hari umukuru w'igihugu ahejeje ya myaka 10, mugabo akavuga ati sinemera kuvaho. Nukuvuga ca kibazo c'imbere y'amasezerano y'Arusha kiraje, aho abantu bigungira ko ubutegetsi bakavuga ati turabuguma kuko bigenda kose ntituhava. Tukaba tuzi ko iyo umuntu agize ivyo bica bikwega abandi bavuga bati ntitubikwemerera, turakora ibishoboka byose uhave. Twebwe nk'amashyirahamwe yigenga muri Mouvement Heart au Troisième Mandat twabona ko inzira yonyene yo gukiza Burundi muri uwo mwanya kwari uko twumvisha umukuru w'igihugu ahari ko inzira afashe itari nziza ku gihugu, itari nziza ku mugambwe wiwe, itari nziza no kuri wenyene, hanyuma ikaba atari nziza ku barundi bose. Ibyo nibyo twagerageje kumwumvisha. Rero muri demokarasi ibintu bigenda gute? Ibintu bwa mbere biravugirwa mu nama nshingamateka, niyo nzira ya mbere ahantu haganirirwa ibya politike. Mu nama nshingamateka murazi ko yagerageje guhindura ibwirizwa shingiro bakabimwankira. Inama nshingamateka yaza yavuze, kandi iyo nama nshingamateka yari irongowe n'umukuru wayo yava muri CNDD-FDD. Iruhande y'ivyo igice kinini c'abagize inama nshingamateka baraba CNDD-FDD. We yafata ko mu nama nshingamateka ibintu birengana atakibazo. Inama nshingamateka iravuze. Iyi nama nshingamateka imaze kuvuga nayo ikarengerwa canke ikaba idashobora kuvuga ibyo abanyagihugu bashaka, hakurikira ko abanyagihugu bonyene bavuga. Abanyagihugu bavuga kwinshi, baravuga mu bijanye no kwandika, baravuga mu bijanye no gusohora ibiganiro bigaca mu maradiyo hakaba ikiganiro. Ivyo byose byaguma vyerekana ko abarundi batemera, hari igice kinini kitemera ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Rero ivyo byose bimaze kurengerwa, impanuro zose zatanzwe nkuko nabivuze mu kibazo ca mbere, haba hasigaye abanyagihugu usanga basigaranye inzira ya nyuma nije yo gukora imyiyerekano. Mu Kirundi ubutegetsi buhari no munsi buratuka imyiyerekano. Ubutegetsi buhari no munsi ntibuzi ko imyiyerekano ari nzira ya demokarasi. Imyiyerekano yemerwa muri demokarasi nyene gusa. Burya bayita CNDD-FDD ahantu hagaruka ijambo demokarasi inshuro zibiri zose mu izina bihaye, bakibagira ko demokarasi yubakiye ku ijambo ry'umunyagihugu. Imyiyerekano ni kimwe mu nzira umunyagihugu akoresha mu gusohora ivyumviro vyiwe. Ntabwo imyiyerekano yitwa imigumuko, ntabwo imyiyerekano ari kurwanya, ari kumwasi w'igihugu. Ariko rero n'ubutegetsi butigeze bwemera kuva bukibaho ko abanyagihugu bashobora kuvuga bakoresheje imyiyerekano, kiretse iyo ari imyiyerekano itunganijwe n'ubwo butegetsi nyene gusa. Rero nk'abanyagihugu twaragiye guserura ako kamo, ako kababaro twari dufise, twibaza tuti iki nico kigwanisho cya nyuma kugira ngo umukuru w'igihugu abone ko inzira afashe itariyo. Ikibabaje aho kumva ryajwi sinzi vyagiye kumuziba amatwi ingene vyitwa. Dufise president Ndayishimiye umunsi akunda kuvuga amadayimoni, iyo abari wengera n'ubu yacavuga ati amadayimoni yaramuteye, kuko ikintu cagiye kumuziba amatwi cari gikomeye cyane, kiramubuza kumva na gatoyi ineza y'igihugu ahiri. Aho kumva abanyagihugu avuga ati inzira isigaye no kubanumya, hako numva ukuri kwabo, nkeneye ko ayo majwi adasubira gusohoka. Niko kugara amaradiyo kugira ngo ntaguma avuga mu gihugu cyose, mu gihugu cyose cyo hava gihaguruka. Wumva yarabizi, yarabibona ko intara zose z'u Burundi n'amakomine yose kumbure n'imitumba yose yagira ihaguruke. Nuko yari yamaze kubibona ko abarundi batabikeneye ivyo binagiragire, ariko ashima kuzimya amajwi yabo hako yokumva ico bariko baramubwira. Niyagarukira ngaho arungika abasirikare kurasa na apolisi cyane cyane na documentation kurasa bari mu myerekano, aja mu byo kupfunga abanyagihugu, aja mu byo kubahohotera kwaboreza igufu,
hajamwe ibyo gufata abakenyezi ku nguvu, hajamwe ibyo kwangaza abantu, hajamwe ibyo gufata abantu bakabanyuza bakabuga urengero. Ngivyo byahavuye biba. None ninde yatsinze cyane ninde yatsinzwe? Uburundi bwaratsinzwe. Nukuvuga ku ruhande rumwe twebwe abashaka kumwumvisha ko ariko afata inzira itariyo twarananiwe kubimwumvisha, ntiyashoboye kutwumva. Ku rundi ruhande nawe yibagije ngo ari n'ibyo agwaniye ngo arabironse, ntavyo yaronse. Perezida Nkurunziza w'imbere y'ikiringo cya gatatu ntaho yitaniwe na Perezida Nkurunziza wo mu kiringo cya gatatu. By'ukuri ntiyarakira umukuru w'igihugu, yari asigaye ari umukuru w'akagwi k'abarundi, yari umukuru w'imbonerakure, yari umukuru w'abanywanyi bake biwe bamwumviriza, ntabwo yari akiri umukuru w'abarundi. Ni naho yihaye iyo nzira yo gukoresha ingufu z'igihugu mu kwica abanyagihugu biwe. Ni ukuvuga yaraneshejwe nawe. Yaba twebwe ntitwashoboye kumwumvisha twaraneshejwe, yaba we yaraneshejwe ntiyashoboye kumva ijwi ry'abanyagihugu. Uburundi bwaraneshejwe, nta numwe yungutse muri ivyo bintu. Igihugu cinjira mu magorwa atagira izina, abana b'u Burundi baja mu magorwa atagira izina, abantu basubira kuba impunzi. Aribyo twari twashaka ko bihera mu masezerano yarusha, nibyo twari twipfuje ko ivyo bintu bitosubira kubaho mu Barundi. Ni ukuvuga bagowe bose. N'uyu munsi turacyari mu magorwa ava mu ngingo yafashwe n'umuntu umwe yanse kumva ijwi ry'abarundi, aziba amatwi, akoresha ingufu twamuhaye azikoresha mu kutwica. Umva nta numwe yatsinze muri ivyo bintu. Ntiyashoboye no kurangiza ico kiringo. Murabona ingene byahavuye bihera. Yari umuntu atagisohoka imbibe z'igihugu, yari umuntu yigunze yiyugaranye, aragwara, kumbure yari kuvurirwa ahandi neza, ariko ko ataragisohoka igihugu. Murabona iyo byahereje biruhuka nawe nyene bimuhitanye. Ndibuka ijambo nari narigeze kumubwira mu kwezi kwa gatatu kwa 2015 mu kiganiro nari natanze kuri RPA, ndamubwira ko nari nizeye ko azoshobora kuramba. Ndamubwira niyo yashobora kumviriza ko kamo mu nyuma atagifise ubutegetsi, niwe wa mbere yodushimiye akabone ko twamuhanuye neza. Nariko niyo yabigumamwo nawe nyene ntabizi ko bizomwerera, nuko na twebwe twese tutazi ko atazohava atwica. Twese ntituzi ingene bizogenda. Niyo afata iyo nzira akayibandanya, azogira ukwicuza gukomeye mu mpera y'ico kiringo cya gatatu. Rero urumva ubu ntitushobora no kumuronka ngo twumve ico bivuga ko, kuko vyahavuye bimuhitana nawe nyene, bihitana abagenzi biwe. Urabona General Adolphe Nshimirimana biramutwara, n'abandi no kuzindi impande abandi baragenda, inzego z'umutekano zirahungabana, abo bagendanye ku rugamba bahinduka abansi, uyu munsi n'impunzi. Urabona nk'aba General Godefroid Niyombare yari umugenzi wiwe akomeye, basangiye vyinshi, yamubereye umukuru w'intwazangabo imyaka itari mike, amubera umuhanuzi, amubera ambassadeur hanze, n'abandi benshi bakoranye, abahoze bamuvugira, abandi benshi cyane. Ariko yaciye afata inzira yo kutugarukana mu vy'amacakubiri, kwibutsa abantu ko ari abahutu n'abatutsi, aja kubesha ngo aho ubwoko, ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Umuntu yohogwa ubwoko gute? Akazana ngo niba abandi ngo 1993 babisubiriye. Umuntu usuye ugashyiramo ubwenge uriyumvira ko twebwe intumbero yacu kwaruka amatora agenda neza. Niho nari nagombye no kuvuga mu ntango, twari twifuza ko amatora ya 2015 aba amatora meza cyane, abantu bagahiganwa neza, tugasubira tukaronka umukuru w'igihugu twishimiye, atowe n'abarundi bose. Ingene imigambo yari utangiye gukomera, ingene abarundi bari yatangiye gukunda politike, twari twibaza ko bizovamwo amatora meza. Hariho nk'abijya bita amasondaje vyavuga ko Petero Nkurunziza atitoje, uwundi mukandida wa CNDD-FDD yari gutsinda ku rugero rwa 56%. Niko masondaje yavuga. Ni ukuvuga twebwe ntitwari mu ngwano yo kurwanya umugambwe, twebwe twavuga tuti ubahiriza ibwirizwa shingiro, wowe wundi mukuru w'igihugu nimba ari w'iwanyu naze. None aciye avuga ngo ni kurwanya ubwoko, vyo bisigura ko Petero Nkurunziza ari we muhutu wenyine yashobora kwitoza, ku buryo atitoje atawundi muhutu yashobora kwitoza. None Evariste Ndayishimiye ntihari mu CNDD-FDD. Nikiki cyabuza ko Evariste Ndayishimiye ari kwitoza muri 2015 agatsinda neza amatora hanyuma agatwara? Hariho ivyegera vyiwe, hariho abarongoye umugambwe, hariho abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka, abo bose barimo abantu bashobora kwitoza. None umuntu yovuga ngo agwanije ubwoko gute kandi tutabuza CNDD-FDD kwitoza? Nta numwe yavuga ngo ntiyitoze CNDD-FDD, kandi twari twiteze ko ariyo nyene isubira gutsinda. Ico ni kimwe.
abiyamirije ikiringo cya gatatu ugiye kuraba indongozi umugwi munini, hari ikinyoma gihabwa abarundi, umugwi munini w'indongozi ziyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza n'abahutu, ntihagire umuntu azosubira kubesha abantu, n'abahutu. Kandi mu 1993 bari ku ruhande rwa Ndadaye, bamwe bahavuye bafata n'urugamba baja kugwanya intwaro zakurikiye. Ninde muntu uyu munsi yoza kubesha ngo Leonard Nyangoma ngo nuwo mu batembagaje ubutegetsi mu cyana gatatu? None Leonard Nyangoma ntiyagwanye ikiringo cya gatatu? Ninde yovuga ko Yohani Minani ari mu batembagaje ubutegetsi? Iyo abantu ariko baravuga ibyo mu cyana gatatu, Yohani Minani numwe mu bakunda kwagiriza ahubwo ko afise uruhara mu byaciye bikurikira itembagazwa ry'ubutegetsi. Ninde uyu munsi yoza kubwira Yohani Minani ngo wewe ngo uri kumwe ngo ni babandi batashaka ibintu ko bihinduka mu cyana gatatu? Ivyo n'ukuri. Ariko Minani yari imbere mu bantu bari mu bahamagaye imyerekano. Leonce Ngendakumana yari imbere, uwo n'umugendanyi wa President Melchior Ndadaye. Ninde yoza kuvuga ko Gervase Rufyikiri? Ninde yovuga ngo Pio ntavyo hanyuma ngo abo bantu ngo ni babandi bo 1993 ngo bagobye gutembagaza ubutegetsi? Ninde uyu munsi yoza kubesha abarundi ko Godefroid Niyombare yagwanye iyo myaka yose ku rugamba rwa CNDD-FDD ari wo mu batembagaje ubutegetsi mu 1993? Ninde yobesha abantu ko mbona abahoze batwara igihugu nabo nyene bari mu bose uko bari banico gihe biyamirije ivyo bintu? Uyu munsi ninde yohenda abantu ko Sylvestre Ntibantunganya canke ko Domitiano Ndayizeye bari mu bantu batembagaje ubutegetsi mu 1993? Rero nta fatiro naritoyi ibintu Nkurunziza cyazana mu gihugu vyari bifise cyo kimwe nabo bari kumwe, kiretse ko yarondeye icitwazo cyo sigura impamvu yahonyoye ibwitwa shingiro, akarondera ingena acanishamwo abamwiyamirije ko yabona ari abarundi bose kugira ngo bishoboke ko ashobora kubandanya atwara ariko yimbira igihugu icobo. Rero mu majambo make hatsinzwe Burundi bwacu muri 2015. Ikibazo gisigaye uyu munsi ni uruhara gumwe wese muri twebwe abatwara igihugu n'abatwebwe tutari mu gutwara igihugu, ni uruhara rwacu twese kugira ngo igihugu tukigarukane ku murongo hamwe. Y'amasezerano yarusha yashaka ko tuhagaruke, tugira igihugu cy'umwidegemvyo, tugira igihugu abarundi bose bashobora gusohora ivyumviro byabo kandi bakubahirizwa, tugira igihugu agateka ko umurundi wese kubahirizwa, tugira igihugu umurundi wese yumva ko ari umwana w'u Burundi, dufise intwaro iduhuza twese atawikumira, twese turi kumwe ku neza y'igihugu. Ico umbagiye urugamba rurabandanya. Iyo ni indoto y'umurundi wese, nibaza ko izigera ihagarara imyaka yose izokwama igwanirwa. Uko twavuga tuti icivugo yari sindumuja kivuye ku musenyeri akomeye, umusenyeri w'umuhutu, ndavyibutsa ivyo binyoma babesha, kandi muri kahise ari mu bagwaniye iteka ry'igihugu, harimo guhabuza ubwoko bw'abahutu bwari ko burarenganywa. Iyo sindumuja ku bwanje ni icivugo giteza kuba igihugu impera n'imperuka. Nta murundi numwe akwiriye kubera umuja uwundi, bifatira ku ntara, bifatira ku moko, bifatira ku migambwe. Nta murundi numwe akwiriye kuba umuja. Tukiye kuba igihugu twese dufise iteka ringana, twubashwe co kimwe mu gihugu. Ivyo tuzobigwanira gushika ku mpera y'ubuzima bwacu. Pacifique Nahazwe rumaze iminsi mwandika ku bijyanye na Arenguiyome Bunyoni, yahora ari umushikiranganji wa mbere ya leta y'u Burundi, kandi mwaronse amakuru atandukanye y'ifatwa ryiwe na dosiye yiwe. Bwa mbere na mbere nagira mbanze ndabasabe mudusangiza amakuru y'ivyerekeye dosiye ya Arenguiyome Bunyoni, mbega ifatwa ryiwe n'ifungwa ryiwe vyoba hari ivyo bavyishije inyuma? Ni iki kintu mu makuru mwaronse n'igiki cishije inyuma ya dosiye ya Arenguiyome Bunyoni? Ikindi naco mwaratabarije umuryango wa Arenguiyome Bunyoni, mbega nka Pacifique Nahazwe ariko aratabariza umuryango wa Arenguiyome Bunyoni birafise isiguro yihe kuri Evariste Ndayishimiye, kuri leta ya CNDD-FDD? Birafise isiguro yihe mu majambo make kuri kazoza ku Burundi? Urakoze cyane no kuri kano kabazo ka gatatu. Kano kabazo ko numva katari mu murongo neza w'ibitwari ko bijanye n'amateka y'igihugu twibuka muri kano kwezi kwa kane. Winjiye gose
mu biriko biraba ubunyene. Ariko n'ivyo biriko biraba bifise ico bipfana kinini n'ibi vya kahise, kandi bice bihurirana mbere n'iyi ndwi nyene turiko turavuga, indwi usanga twibutsa amatariki mabi cane yo mu kwezi kwa kane mu mateka y'igihugu. Sinohunga ico kibazo kimbajije. Kino kibazo gifise ibice bibiri. Hari igice ca mbere numva ko kigoye kwishurako, n'igice ca kabiri numva ko coroshe kwishurako. Igice ca mbere umbaza uti mbega ifatwa rya General Alain Guillaume Bunyoni ryoba rinyigije iki? Vyoba ari biki? Ahantu kenshi bigoranira kuvuga amakuru y'ibintu bibera mu butegetsi bwa CNDD-FDD nuko hama hariho ikiboneka n'ikinyegeje. Kenshi injyane zo muri CNDD-FDD ni injyane zihagaze ku gupfa ubutegetsi, ku gupfa ubugabo, ninde akomeye kurusha uwundi. Ariko muracavyibuka ko mwebwe nyene tumaze kugirana ikiganiro, twaragikoze ndibaza siniba ko ari muri 2022 nuko ari 2021, aho twari twacise ngo hagati ya Evariste Ndayishimiye na Alain Guillaume Bunyoni ninde atwara uwundi. Muravyibuka ko ico kiganiro twagikoze. Muri ico kiganiro nari naravuze neza ko hazobaho ingwani zikomeye hagati y'abo bagabo babiri. Ndibuka mije ukivuga ko hari abantu benshi bantwenze bavuze bati we urihenda, aba bantu bose ni bamwe, bafise intumbero zimwe zo kuturya, zo kutwica nabi, baranka Barundi, barabivuganye byose byo bakora, nta gishobora kubatandukanya na gatoya. Ndibuka ko no mu ndwi igihe Alain Guillaume Bunyoni akugwa mu bushikiranganje bwa mbere, hariho umuntu akurikirana gose ivy'igihugu, twandikiraniye muri iryo joro buca kugwa, ndiko nabwo ntarakugwa, arambwira ngo oya ngo ntibishoboka, ngo ivyo bintu ngo nukuri ngo ukazobona ngo Ndayishimiye akwiye Bunyoni, ngo uzocumbwira jewe nzogusororera. Ntitwabibandanije ngo ndamubwira nti majya acupa, ariko yaciye avyibonera nawe aratangara. Mbere n'uyu munsi arimwo mu bakurikiranira hafi izo njyane ingene ziriko ziragenda. Rero ndabibutse ingene ico gihe nari nasiguye igituma nabona neza ko abo bantu bazotegerezwa kujyana. Ica mbere nuko bari aba generale babiri basanzwe basharikanye kuva kera, si ibintu bishasha. N'aba generale babiri basharikana. Ubutegetsi bafise n'ubutegetsi basigiwe na Perezida Nkurunziza. Perezida Nkurunziza nawe ntigeze ntahura igituma ubwo butegetsi yabubapangiye gutyo. Muribuka ingene bavuze bati igihe Evariste Ndayishimiye abwiye abo bari kumwe ko umushikiranganje wa mbere agira gene ari Alain Guillaume Bunyoni, ko abantu bumiwe. Mbere igitangaje abo bumiwe mu nyuma nibo bahavuye baba hamwe nawe bakurirwa hamwe, ariko ico gihe muribuka ko bumiwe. Haraba n'umugenerale yubahutse ngo arabwira Bunyoni ngo ariko ga Bunyoni ivyo bintu uravyemeye. Vyaraboneka neza ko ubwo butegetsi buzoca buzana ingorane zikomeye. General Bunyoni yabayeho mu biringo bitatu by'ubutegetsi bwa Nkurunziza, ariwe yitwa ko afise ubutegetsi, afise igice kitari gito c'ubutegetsi, bakabusangira na Adolphe Nshimirimana. Ku mutwe hari Nkurunziza. Adolphe Nshimirimana amaze gupfa, Bunyoni niwe yari nk'icegera vy'ukuri c'umukuru w'igihugu, abandi niko hariho abavyitwa, ariko icegera c'ukuri c'umukuru w'igihugu yari Bunyoni. Hanyuma murazi ko igihe hagirwa Ndayishimiye ngo arongore umugambwe, naho nyene ko Bunyoni vyavuga ko yari yatanguye guhagurutsa abantu benshi mu ntara, mu makomite y'intara kugira ngo bavuge ko ari we bashaka. Ariko bikaboneka ko Nkurunziza naho yakorana byinshi na Bunyoni yanamutinya. Nkurunziza yagira ati nkashiraho Bunyoni akahashikira sinzi bizokurikira. Yaramubonamwo cyo no kwita ambition idasanzwe yo kurondera gufata ikibanza kinini no gufata ibintu byose, ku buryo Nkurunziza yabona neza ko Bunyoni atwara, Nkurunziza atajambo yari gusubira kugira mu gihugu. Mu gihe we yipfuza gukora intwaro azoguma ari we yamama, ari we afite ijambo rya nyuma, nka kujya yiyise
imboneza yamaho niko kubaka ubwo butegetsi we yashaka ko atanumwe yoba bufise neza bazoguma bahanganya ababufise nawe akama ari uwamama akama aba ari hagati niko biboneka ubwo butegetsi niko bwaboneka naribukije ko mu mateka y'u Burundi ikibanza c'umukuru w'igihugu n'ikibanza c'umushikiranganje wa mbere ari ibibanza vyama bigoye cyane ingene ivyo bibanza bitunganywa igihe cyose twaronse umushikiranganje wa mbere afise igihagararo cyane imvuge ntilegitimite ihakwa kungana n'iy'umukuru w'igihugu hamwe umushikiranganje wa mbere avuga ati si we wabimpaye twaragabuye gusa na general ashobora kuba ahuri ivyo bihe byose harabaye ingorane hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere igihe honyine usanga ivyo bintu byaragenze neza ni mu bihe usanga umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere yishiriyeho uwo mushikiranganje wa mbere yumva neza ko ikibanza arimwo agikesha umukuru w'igihugu naratanze uburorero bwinshi bwaho byagiye biratera ingorane naho byagiye biragenda neza muri bukandabaha akarorero ka Colonel Jean Baptiste Bagaza na Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana mu myaka 2 ya mbere basangiye gufata ubutegetsi ingene byahavuye bigenda abo bantu gushikaho President Bagaza afata vyose akikurako uwo mushikiranganje wa mbere muribuka ntanga kandi karorero gakomeye karakarorero ka President Ntibantunganya n'umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo aho bari bahagaze ngaho bose arabagabo umukuru w'igihugu ahari kubera ko imigambwe bari kumwe yo muri G7 yari imushigikiye ariwe yashatse umushikiranganje wa mbere akaba azi ko hari kubera ko imigambwe imushigikiye yo muri G10 ariyo yamushizeho rero hagati y'abo bagabo babiri wamengana abakuru b'ibihugu babiri ntivyaboneka neza ubutwara uwundi urabona iyo byahereje ko haba uhamagara ati nimudukure byatunaniye ibyo bintu muravyibuka basigaye bagira ingendo hanze umukuru w'igihugu akagenda muri Cameroon ugasanga umushikiranganje wa mbere nawe nyene yagiye mu nama bakabura mbega userukira Burundi n'uyuhe ko muziye rimwe mwese tubigira gute muri ivyo bibazo ko nabahaye ubwo burorero hanyuma ndabereka ibindi bihe naho umushikiranganje wa mbere yakoranye neza n'umukuru w'igihugu n'uburorero dufate nk'ubwa President Buyoya n'umushikiranganje wa mbere Adriano Sibomana ashobora gufata President Buyoya n'umushikiranganje wa mbere Pascal Filimendi Mira mukuru w'igihugu Ndadaye n'umushikiranganje we wa mbere Sylvia Kinigi urabona muri ico gihe n'umukuru w'igihugu yishiriyeho umushikiranganje wa mbere ntabwo ari umushikiranganje wa mbere avuga ngo nanje ndahari ku nguvu zanje abo rero barakorana neza ugasanga nta ngorane ziriko ziraba kuri Bunyoni twari tugarutse kuri vya bihe umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere banganye igihagararo bose n'abasirikare bose baragwanye bose baremewe mu mugwi barimwo bose bari mu kagwi kambere katwara igihugu bagifasha igihugu hanyuma umushikiranganje wa mbere afite n'ipete risombe ry'umukuru w'igihugu vyari ibintu biteza kuba vyarira ingorane zikomeye cyane kuko atawuza kunamira uwundi buriya n'uyu munsi sinibaza ko ikibazo cyaheze ntigifise inguvu nk'izo kuri Bunyoni ariko n'uyu munsi buriya Evariste Ndayishimiye na Gervase Ndirakobuca ni ikibazo c'umwanya bajya nabo nyene barashobora kuzohuruhira kugira izindi ngorane nk'aba mbere kuko nabo nyene bari mu ruhande rumwe bari mu ruhande nabo bagwanyi babiri ni ba generale bose ni ivyo bazi ni bimwe ivyo batazi ni bimwe ibibazo dufate nk'ivy'ubutunzi n'ibindi bose ntibabizi ni ukuvuga basangiye ingufu bagasangira n'intege nke basangiye ni ikibazo kiri ngaho nacyo gishobora kuzokwaduka inyuma kumbura ubu kitarashobora kuboneka neza uko basa n'abakiri mu ntango rero ingorane ya mbere y'abo bagabo babiri ni iryo higanwa ry'abo bantu babiri atawubaha uwundi bose bateretsweho na Nkurunziza baca basigara ari babiri batagira umwe yarajejwe kuzarabumvikanisha ari nyuma yabo ico ni cyambere ikigira kabiri bariko barapfa gikomeye ni kibazo cyo kwigarurira ubutunzi bw'igihugu hari uwo twaganiriye mu kanya nabonye umwana wa generale Arengiyome Bunyoni yatwandikiye kuri Twitter ibintu bitumvikana ibintu yanditse ngo ibintu yise G6
akavuga ati G6 ukuyemo kimwe hasigara batanu, hama kimwe ukuyemo batandatu bica biba -5. Ibintu bigoye gutahura ibintu ariko aravuga, ariko kandi bifite ico bivuze. Umuntu azi ko ubwo butegetsi bwabo bwatanguye bwubakiye ku bantu batandatu, yari Nkurunziza, yari Hussein Rajab, yari Adolphe Nshimirimana, yari Alain Guillaume Bunyoni, yari Evariste Ndayishimiye, yari Silas Ntigurirwa. Ubutegetsi bw'ukuri bwari mu minwe y'abo bantu batandatu, nibo bari bafite ijambo rya nyuma, nibo bacumba bagaheza bakagaburira abandi bose basigaye. Mu nyuma uruhande batatu, hariho batatu bateye bakomera kurusha abandi, Nkurunziza, Bunyoni na Nshimirimana. Hanyuma uriko araba bijya biharura arandika ati bitandatu ukuyemo bitatu, kavuga ko hasigaye bitatu, akerekana ko muri bamwe batandatu uyu munsi hasigaye batatu, kandi akaca aguma ashimika ati ibi bintu mukabibandanya bizoba ico yise kugurura la boîte de Pandore. Iryo jambo ry'igifaransa risigura akabweta kari kabitsemwo ngo ibisigo vy'ingorane zose ku isi, haba umuntu yakuguruye isi cayuzura ingorane zose. Iyo bavuze rero kugurura boîte de Pandore, bisigura gukora ikintu gishobora kuca kizana ingorane zikomeye cyane mu gihugu, ubwoko bwose bw'ingorane zikaduka. Aho ubona ko yerekana ko muri uwo mugwi niko ufashe batandatu wakuramo umwe ati bingana bitanu, atariko n'umwe ukuyemo batandatu ntibizana bitanu ahubwo bizana -5. Aha bereka ati nimwafata uwo mugwi wanyu ukomeye mugakuramo umwe muri mwebwe, burya mwese muzosigara mujegajega nta numwe azoba akomeye. Ari byo yise ouvrir la boîte de Pandore. Bisigura iki bino bintu? Uyu muntu yambwiye ati imbere yuko General Bunyoni afatwa muri ino misi ya nyuma, yaraganirije abantu benshi, ngo akababwira ati jewe murabona narose amabanga hambaye muri iyo myaka yose y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD muri iyo myaka 18 iheze. Ati nta wundi uretse wari umukuru w'igihugu, nta wundi yaronse amabanga meza ntayo nari mfise. Ati muri ayo mabanga nayaronsemwe amafaranga menshi, ati ndayafise nakuye mu bikorwa byanje atari make yombeshaho. Ngo akavuga ati ndafise kandi nakoze urudandazwa, murabizi ndafise amafaranga atari make yavuye muri urwo rudandaza. Tayo mafaranga yarashobora kuntunga neza nkiberaho ntekanye. Atariko kandi hariho n'ayandi mafaranga mubizi ingene yaje ukundi bidaciye muri ivyo. Atariko ayo nayo sindayafise jenyene, twarayasangiye twese, twarayagabuye twese, tuyafise twese. Ati nimba botegeka yuko dusubiza amahera, ati jewe sindavyanse kuyasubiza. Mugabe ati ico ntemera no gufata amafaranga yo dufise yavuye mu nzira zidatomoye tukaca tuyagabira ibindi bisuma bindi biriko biriba. Uko ngo niko yabwira abantu. Rero nimba jewe hariho ivyo nivye, si jenyene barazi ko ari uwo mugwi wose wivye, twese turabifise ivyo twokwagirizwa. Nimba ari ukubisubiza ntabwo ari ugufata ivyibwe ngo tubishire ibindi bisuma bisanzwe biriko biriba. Uko ngo niko yavuga, ariko ndabivuge ndavyikurako. Siwe nyene yabimbwiye jewe ntavyo yambariye, nanje ndabivuze nkoresheje amajambo y'uwundi muntu yabimbwiye. Kumbure nibumva bene ivyo bibashavuje barambabarira, ariko nabibwiwe gutyo. We rero aho yarahagaze yavuga ko ngo ababajwe n'ingene bamaze kumukura bakabishobora, babandanya bamutuka, babandanya bavuga izina ryiwe ko ari we musuma, ari wabujije igihugu gitera imbere, ari we yononye ibintu. Ivyo ntiyavyumva igituma ari waguma yambikwa ibara gutyo, ku buryo nawe ishavu ryari rinini, ku buryo ngo yoba yavuga ko yoshigikira n'abandi boshaka ko ibintu bihinduka ko biba vyiza. Ivyo ngo hari abo yabibariye. Ntavyo yambwiye, nsubiye kubivuga ndavyikurako, ntavyo yambwiye mugabo hariho abatari bake maze kumvana amajambo bavuga. Uravye urubuga berekanye ko goba ari urubuga rwa Twitter yahora akoresha mu kinyegero, bararusize ko nibagwise niba ari Dr Mokonzi. Ubwo rubuga uravye ivyo rwanditse harimo ibisa n'ivyo, aho ruvuga ko umuryango w'umukuru w'igihugu nawe nyene ari umuryango w'abasuma. Ivyo bintu birimwo mu bintu vyanditswe aho, kandi mu byo ikinyamakuru ikiriho cegereye iperereza cegerera Ndayishimiye
cyanditse urabona ko bavuga ko ivyo birimwo mu byo bashaka kumwagiriza ko yagwanije inzego z'igihugu arivyo vyavyaye ko bavuga ko yagombye guhungabanya umutekano w'igihugu. Rero ngaho hantu hari ikibazo gikomeye. Abo bantu bavugwa bari bagize iyo groupe ya batandatu n'abandi kumbure bahavuye batera begera mu nyuma n'abantu basangiye ibintu byinshi cyane by'igihugu. Mwibuke ko General Bunyoni yabaye umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. N'umuyobozi mwishikira azi neza ivyo bamwe n'abandi bose bagiye baragabura mu matungo y'igihugu. Ivyo arabizi. Ingene mu kiringo cya gatatu ca Petero Nkurunziza kugira ngo Nkurunziza agumane abajenero bose kugira bamugume ko bamufashe gutwara muri ico kiringo yarabaretse bariba abantu bose mu bisata barimwo barasahura baragabura abantu bamwe bakagira n'igisata usanga biharije. Ivyo rero General Guillaume Bunyoni arabizi vyose. Niho wa mwana agira ati nukugurura boîte de Pandore. Nukuvuga ko Bunyoni niyaramukavuze ibyazi byose. Uwo mwana yacu agira ati muzotangara niyagira acita mu gifaransa ngo iyo débarrage nimba azovuga. Urumva ntiyemera ko yagirizwa wenyine n'ubusumwa bw'igihugu kandi azi abandi bose ivyo bariye ivyo ari vyo. Iyo bavuze za miliyaridi 54 zo ku mpanda buriya igituma umushikiranganje yari abijejwe adafatwa naho umukuru w'igihugu yari yavuze ko mu ndwi zibiri azoba yafashwe. Buriya zya miliyaridi 54 zariwe n'umuntu umwe canke zaragabuwe n'abategetsi bo hejuru batari bake. Ivyo rero ivyo bimenyetso biriko birazana izo njyane ziri hajya ivyo bariko barapfa n'abagabo babiri kuva kera bahanganye. Uyu munsi umwe avuga ati sinemera kunyambika ibara jenyene, twese dufise amakosa, nimba mushaka ko tubishira habona reka rero tubishira habona twese. Ivyo nivyo je mfise gushika uyu munsi binyegeje iruhande y'ikibazo ca Alain Guillaume Bunyoni. Ico kibazo ntigihuye n'ibibazo twebwe dufise kuko twebwe ibyo tubaza bijanye n'ibyo guhonyura agateka kazi na muntu. General Bunyoni yajejwe ibibazo by'umutekano kuva muri 2005. Ico kiringo ciwe cabayemwo ivyaha bikomeye cyane birimo kugandagura abantu, urupfu rwa Ernest Manirumva, igitero cyo mu Gatumba kuri Bar Les Amis, iyicwa ry'aba FNL batari bake bimwe byitwe Safisha, amabi atagira izina yakozwe mu kiringo cya gatatu harimo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo n'ibindi bintu byinshi cyane. Twebwe ubwacu twipfuza ko nimba Bunyoni agiye kuburanywa nihace naca aburanywa kuri ivyo bintu byose, haboneka umuco w'ivyo bintu byose ingene vyagiye biragenda. Ariko bisa nuko ubutegetsi budakeneye kugurura ivyo bibazo. Ikibazo cya nyuma rero mwambagije muti kubera iki natabarije umuntu nk'uyo kandi jewe ndi mu bambere bagimye berekana amabi uyu muntu yoba yarakoze. Ni gute ari je nubahutse ku gutabariza umuryango wiwe mba uwa mbere yavuze yafashwe kugira ngo ntavagirirwa nabi kuko ivyo nabona byari biteye ubwoba. Ni kubera iki nabikoze. Aha rero abantu badatahura neza igikorwa cyo guharanira agateka kazi na muntu ingene kimeze. Vyitwa agateka kazi na muntu, sagateka k'abagenzi, sagateka k'abakunzi bacu, nagateka k'umuntu wese yitwa umuntu. Kandi nimba dukeneye ko Burundi buzokira biteza guca mu kubahiriza agateka k'umurundi wese. Rero numvise ko ubwa mbere murazi ko amakuru yavuga ko bagiye gusaka kwa Bunyoni bakamubura. Inyuma je cyandonka amakuru yo mwibanga kandi yizewe neza avuga ko umuryango wa Bunyoni ubohewe mu nzu yawo. Avuga ko abana ba Bunyoni batakirekuriwe kuja mu ishure. Nta muntu numwe aharanira agateka kazi na muntu vy'ukuri yoshobora kumva ibintu nk'ivyo akavyihanganira. Nta numwe. Nico gituma ndavyumvise nabaye wa mbere semerera nti ningoga uyu muryango nuhabwe uburenganzira bwawo. Ntivyumvikana abantu baja gusaka bakaca ari ibintu byo mu nzu, ntivyumvikana kuganira umwana n'abavyeyi mu cumba kimwe mu nzu yabo, ntivyumvikana ibintu bariko barakorerwa
gushika aho twari dufise n'ubwoba bw'ivyo bafungura n'ibiki, ivyo bintu ntivyumvikana. Nta muntu n'umwe afise umutima yo kumva ibintu nk'ivyo akavyihanganira. Nanje sinashobora kuvyihanganira. Uyu munsi ndashima ko ako kamo twateye n'abandi benshi bakakiriye, maze leta ikagondozwa. Amakuru mfise ubu bakavuga ko uwo muryango warekuriwe kwidegemvya aho muhiri wabo. Ico ni cambere ciza. Mu nyuma numvise ko Bunyoni yafashwe. Umunsi twumva ko yafashwe aho ku munsi w'Imana, haciye hatangura gusohoka amakuru avuga ko Bunyoni ageze muri Zambia, Bunyoni ageze muri Tanzania. Ugasanga biriko birasohoka. Ivyo bintu ndazi ingene bikorwa n'iperereza. Iyo iperereza ryafashe umuntu, ryo nyene rirasohora amakuru atandukanye kugira ngo risamaze abantu. Kandi iyo bakoze ibintu nk'ivyo, umuntu babagira bamwice, ku buryo mu nyuma hazoca haguma yandi makuru avuga ngo Bunyoni muri Zambia yarakomeye, Bunyoni yarabandanije muri Zimbabwe, Bunyoni arafise ibintu muri Zanzibar, Bunyoni. Ugasanga umuntu baramaze kumwica, ariko akagumizaho amakuru aho icizera abantu, bakaguma bibaza ngo ariho, ngo yarahunze baramwishe. Narabonye ivyo babikora kuri General Major Jeremy Ntiranyibagira no kuri Colonel Edouard Nshimirimana igihe bafatiwe muri Tanzania muri 2017. Iperereza ryagumye riturungikira amakuru menshi cyane avuga iyo abo bantu bari, gushika naho n'uyu munsi hari amakuru bagisohora avuga abo bantu ngo iyo bari, ariko bizwe ko babishe. Ni nkuko gushika ubu hari amakuru agoye kumenya ajanye n'uwaho datwara uwo mugambwe Hussein Rajabu. Naho nyine twumva ibintu vyinshi kenshi biza bizananye mu iperereza tukayoberwa ivyo ari byo. Rero ndiko ndumva ayo makuru atanguye kuri Bunyoni, vyaraboneka ko bagira bace bamwica. Ntabwo mugwanya hagati y'akazi na muntu twebwe duharanira ko abantu bicwa ico boba bagirizwa ico ari cyo cyose. Twe tugwanira ko umuntu yagirizwa ikintu ahagarikwa akajanwa mu butungane, ivyo bamwagiriza bakavyerekana, hanyuma nawe akavyisigurako. Mu gihe atavyemezo bikwiye biriho, uwo muntu akarekugwa akidegemvya. Mu gihe naho icaha kimwagiriye, uwo muntu agahanwa hakurikijwe ibiteguwe n'amategeko. Kandi mu mwanya ariko araburana, uburenganzira bwiwe bwose bukaba bwubahirijwe. Niba mugenda murakurikira Ndondeza, si Bunyoni wa mbere mvugiye canke tuvugiye muri Fokode no muri Ndondeza. Turamaze gukora ibiganiro ku bantu tuzi neza ko bisha abantu bari mu myiyerekano, mu nyuma nabo baranyuruzwa babugwa irengero. Dufise uburorero bwinshi cyane twagiye turakora kuri ivyo bintu. Akarero kamwe gusa, nta utazi uwitwa Musaga, imbonera kure Aloyize Manirakiza batazira Musaga yo kumusaga nyene, n'iyindi mbonerake yitwa Edi Uwimana bo kumusaga. Abo bantu iyo jewe bandonka kumbure simba ndi muzima, iyo baronka abandi batari bakimo dukorana kumbure ntibaba bakiri bazima, baba baranyurujwe bakabugwa irengero ryabo. Umunsi tumenya ko nabo banyurujwe, twafashe iya mbere mu kubatabariza naho batigeze basubira kuboneka. Ikindi cya kabiri, jewe nyene ubwanje ntakoze kugira ngo umuryango wa Musaga, umukenyezi wiwe n'abana bashobore gusohoka igihugu. Narabikoze ndavyemanga. Iyo basohotse baja ndavugana nabo ngaho kugira ngo izo mpunzi bazakire nk'izindi, kandi banazikingire kubera ko zashobora kugirirwa nabi mu ikambi y'impunzi bahuye n'abandi. Ndavyemanga. Ndibuka ko hari abantu bakoze amaudio y'ukuntuka bavuga bati ni gute uvugira umwicanyi natwe yatumaze, ni kubera iki utareka ngo nawe bakorerwe ivyo badukoreye. Ndibuka ko habayeho amaudio akomeye cyane y'abantu bariko barantuka. Ivyo ndabimenyereye. Uhanira hagati y'akazi na muntu nuko nyene ameze. Nagiye gutangara ku bya Bunyoni mbonye n'abitwa ngo bara bagenzi biwe, abitwa ngo bahoze hafi yiwe, abatwumva nka bawiri Nyamitwe baja kumbuga ngurukana bumenyi baradutuka batwambika ibara ngo kubera tuvugiye arenga iyo Bunyoni. Nukuvuga na gwa rukundo rwabo ruratangaje ngene rumeze. Aho bogize baturagize neza ko dutabarije umuntu, barashavuye ko uwo muntu ndamuvugiye bavyita ubujyajya. Uko niko kudatahura icarico kugwanira agateka kazi na muntu, sagateka k'abagenzi ndabisubiremwo, sagateka k'abacu nagateka k'umuntu wese. Tugwanira ko umurundi wese agira iteka, umurundi wese.